Ziko wawugeze nk'umugo bisanzwe jewe umuvyeyi wanje yaramanuye yarambariye ati wewe warashikiwe n'ibibazo uranywa ibiyora vya bwenge uranywa inzoga nyinshi droge ariko gusa ko Imana yaragurinze nago vyagusinzikaje ati biheberera ivyo bintu urumva narabihevye anca mbona n'umuziki ati ngo ndawubandanyije ntaraheza ishure nosanga ndiko niga nabi camvuga ati mbanze ndabihagarike byose. Ego hariho ugwaruka ruko rudukurikirana kuri Mabaye Media TV bakora dukurikirana mbega woshobora kubwirwa ugwaruka ruko rudukurikirana ivyo biyayuramutwe izo droge mwafata izarizo kuko ari nk'ugwaruka ruri mu rungano rwawe rushobora gusanga nagone ruko rwabifata. Bakunzi ba Mabaye Media TV turabaramukije twizere ko mukomeye aho bukeka tubabwire mwaramutse aho bwije narika tubabwiye mwiriwe mumeze neza murakomeye nkuko mutubona ngaha ni Mabaye Media TV murayize musanzwe muyimenyereye reka tubanze rero tunabakengurukire cyane kukungire mama mudukurikirana biratunezera cyane iyo tuko turabona ama commentaire yanyu tuko turabona abantu benshi bako baratubwira yuko tuko turakora natwe biduha inguvu zo gukora gusumbiriza uko tuhora dukora reka rero tubashimire tunabakengurukira kandi nkuko mubona ngaha ndi kumwe na mugenzanje reka kugira mumenye ibyiwe abanza twidondore twako amakuru yanyu. Amakuru ni meza cyane Nestabi nkuko bisanzwe ndumukunzi w'umuziki w'Imabayi nari nsanzwe banyitwa Bobo Constantino mu muziki w'Imabayi. Akazina kawe kukuri by'ukuri kasanzwe arakaye? Akazina kanje kukuri ni Constantine Imana Jodase. Uvuze ko mu muziki basanzwe bakwita gute? Bobo Constantino. Bobo Constantino tubasanze ngaha muri ribarabara mugiye. Vraiment ntago sanzwe mino misi mba muri kano karere kiwacu Mabayi sanzwe mba mu karere kariya ku mugwa mukuru capitale Bujumbura. Ubu muri hino Imabayi mbe maje mu biki musanzwe mukora cyari Bujumbura? Hariya ndicari umunyeshure vraiment. None ko waje hino wogira no mu munsi w'ishure iki misi turimo no munsi no kwa gatanu wari wagiye ku ishure? Vraiment ukungugo bisanzwe jewe urabizi ko nakuri ino kandi urabizi yuko nkunda Imabayi cyane kuko ariho navukiye kandi ndafise umukurambere sokuru batazira rugema uramuzi nawe kabisa rero birangora kumara nk'indwi yose namubonye directement ukuntu mfata ingingo yo kugaruka sinzi nivyo byizana nivyo byizana. Jodase canke Bobo nkuko abitubwiye ko umuziki basanzwe kwita Bobo umuziki wawe ugeze nk'umugo bisanzwe jewe umuvyeyi wanje yaramanuye yarambariye ati wewe warashikiwe n'ibibazo uranywa ibiyora vya bwenge uranywa inzoga nyinshi droge ariko gusa ko Imana yaragurinze nago vyagusinzikaje ati biheberera ivyo bintu urumva narabihevye anca mbona n'umuziki ati ngo ndawubandanyije ntaraheza ishure nosanga ndiko niga nabi camvuga ati mbanze ndabihagarike byose. Ego hariho ugwaruka ruko rudukurikirana kuri Mabaye Media TV bakora dukurikirana mbega woshobora kubwirwa ugwaruka ruko rudukurikirana ivyo biyayuramutwe izo droge mwafata izarizo kuko ari nk'ugwaruka ruri mu rungano rwawe rushobora gusanga nagone ruko rwabifata. Jewe nyine umwana mutoya nk'ifise nk'imyaka 3 kwa papa yari umutware umustaneri ico gihe mbonye nk'abantu nk'umusoda ariko aranywa itabi naca mbona umenga ni style naca mbona umenga n'umuntu akaze afasha agaposteri nk'uku ariko aratumura nanje naraza nkamwegera nk'iruhande nkamuhagarara nk'impande nkumva umenga ni iteka ndi kumwe n'umuntu ariko aranywa itabi ariko nkaca ngiye nko kuraba soku nawe nkaca mbona umenga ariko anywa nk'ikindi kintu k'igitabi nkaca sanga soko rero nawe yoba yarabinyweye ariko namubaza akambwira ati ntavyo yakoze ivyo bintu naho rero byaciye bitangira kuza nifuza kunywa ibintu
ibintu ntazi nkiri umwana. Nyabaki ibyo biyayuramutwe mwebwe mwarafashe kugira urundi gwaruka ruko radukurikirana kuri Mabaye Media TV nigwamara kumva iyo ntahe yanyu basho kuvuga bati burya najewe noheba. Hariho itabi industrielle Vyari riba ryaciye mu mahinguriro nka supermarché n'izindi. Hakaba rero n'inzoga ziwacu ahimabayi ababona turafise ibitoki. Inzoga nyene insongo yimabayi urayizi. Hama hakaba ni ibiyeri njabukariya muri Brarodi iwacu Burundi. Narabonye abantu batangira bazana utundi tuntu tutwatsi nkiri muto. Mbega tufatsi tuvuga izina kavuge urumogi. Ndiko mvuga urumogi. Je gusa nkiri muto ntibambwira ivyari byo. Ndiko mvuga ukuntu vyagenze kugiranwe. Hama nkabona bazana utundi tuntu ariko je nkatubona nkaho umenga nutundi tuntu dukoko. Nkabona umenga ni nk'agasazi ahandi nkabona umenga nk'utundi tuntu nk'imbombo nkayibona umenga ni nk'akanuma canke nyene nca ndatangira maze gukwiza kugera 5e niho natangira kuca nkwega itabi ndarinywa gusa itabi ndarinyweye naca nguma numva umenga nabaye nk'umuzungu. Itabi ndarinyweye naca ndavye nko ku mubiri nabona umenga ndi nk'umuzungu. Nca mba nkaza nk'itabi ngenda mbona umenga ndi nk'umuzungu bigenda uko rero. Itabi nca nawanywa n'inzoga insongo nabikubwiye nca ndatangira muhira bazikora. Hama uko kwa papa yari umuntu nyene afise urukundo n'abantu yari yarareze n'abandi bantu rero baba muhira abo bantu bakaza rero niba bandota umenga bariko barampa ati akira twakuzaniye ngo twakuzaniye ngo urumogi nkarotume bampaye urumogi nanyweye. Nkaca mvuga ati je ndashaka kubona urumogi rero nca mfata inzira nerekeza mu kibira kurondera urumogi nkifise imyaka 13. Mu kibira nshitseyo mitandahuma natowe n'umuntu wo mu miryango yacunga ishamba arantahana. Ico gihe mwatubwenge muri mwaje mu kibira ubwo ni mwanyoye urumogi rwinshi. Jewe ukuntu meze iyo nshitse ahantu hashasha hakanganye canke ameze ukuntu hakorerwa ibintu bitameze ukuntu ndagira ikibazo umva ntihabura ikintu kimindukako ndashobora nko kubona nk'umuntu mushasha nkahuma. Rero hari abakunzi bakora kurikira Mabaye Media TV nka wewe waciye muri izo ngorane zose z'ibiyayuramutwe byinshi urumogi inzoga z'ibitoki inzoga zikorerwa muri Brarodi ni giki wohanura nk'ugwaruka we wavuze ko wabihevye mbega byarakoroheye kubiheba? Vraiment ntago vyanyoroheye kweri kubifata ni hamwe y'Imana ahubwo amasengesho. Naniko ndavuga rero ni giki wohanura urwaruka urungano rwacu ni giki wohanura urwaruka urungano rwacu urungano rwawe ufatiye ku buzima we waciyemwo kujya by'ibiyayuramutwe wanyoye kugira nabo nko bariko rafata ibyo biyayuramutwe ashobore kubiheba? Ikintu ca mbere botahura umuvyeyi ivyiyumviro bakatahura ivyiyumviro by'umuvyeyi n'ingene bakahiga n'ingene yakuze n'ivyo yaciyemo kugira bashobore nabo kugendera ku murongo mwiza. Oya sinovuga ati ngo ni bose ngo boca bagendera ku nzira z'umuvyeyi ati kwa ngiye umuvyeyi usanga nawe afise imana mbi rero gasanga n'ivyiyumviro bibi. Umva umuvyeyi yagize imana mbi ivyiyumviro bibi nawe ukaco mwigana urashobora kugendera mu nzira mbi. Gusa jewe umuvyeyi wanje afise yagize ivyiyumviro vyiza rero mu nyuma maze kurogereta muri bike nagiye mura narashoboye kwihweza umuvyeyi ivyiyumviro vyiwe nasanga nawe inzoga yarazinyweye kubera bazigana mu muryango ariko ukuntu yagerageje kwitwara twaraganira. Nashoboye no kugenda kwiga muri internet ahantu ntabona ino
ino iwacu imabaye narahaboneye vyinshi ndabona abanywa n'ibindi biyovyabwenge ariko je Imana yarandinze sinanyweye ibindi biyovyabwenge nk'amabooster amakokayine zijya shinge kokayine hino ahimabaye nyene zarahageze barazibonye by'ukuri oya vraiment himabaye iwacu nta vyahageze Jodase uragize impanuro utanze kugwaruka kandi turagushimiye cyane mbega muhora muja muri centre jeune mabayi basanzwe batanga inyigisho kugwaruka ugwaruka gwinshi hariho murazi ko ugwaruka rabayonywanye n'ibiyayuramutwe abagiriki ariko ari inyigisho zijanye no kwitunganiza imigambi zijanye rirondoka janye n'amagara meza n'ibyo guheba ibyo by'ibiyayuramutwe mbega mwego muhora muyigendera centre jeune mabayi sinovuga ko duhora twigendera kenshi kuba kenshi n'abandi fatigue nivyo bintu amakonseri y'inu urazi ko je ntasiba wazusanga rero jewe nza nk'umuntu kubera hip hop yanje yari super level urabizi nawe wazusanga rero nza nk'umuntu gusa yizira mu masaha yo kumugoroba gusa kuri uwo munsi cyangwa ugasanga mu yindi minsi nawe nagiye mu kazi nko gusenya gusatura kurima mu murima kubagarira ibiti guca ibitoki nyene n'abandi mu bintu by'ubuzi byo muhira wohanura iki ugwaruka go ngaho Mabayi kubyerekeye kugendera centre jeune ikigo centre jeune ikigo c'ugwaruka c'Imabayi ko gisanzwe gitanga inyigisho kugwaruka wobahanura iki ndafise umugenzi wanje yitwa Irisire yitaba cyane ibintu vya centre jeune uramuzi Irisire yarama resume y'ivyo bavuga yo muri centre jeune ahanini bari bafise groupe yo gutunganya udukogwa tw'amabarabara barakoze ico bitwa kando travail nanje naritavye hafi indwi yose muri kando travail muri grande vacances kando travail baraciye amabarabara urabona aya mabarabara yose nkiri ija aho ku paroisse imeze niyo nta kaburimbi hari ariko urabona ko ari ahantu hameze neza kandi n'ugwaruka gwino gwa centre jeune Mabayi wagiye rurishira hamwe ruramenere amabanga bamwe yutunenge duhari baragenda barakosora nka rijya barabara ryariya rijya imodoka iraricamo ubu je hari narahaciye naha nuko naringiye gusenga kugance ndamukanya no muri internet nahaduhuriye. Okay, reka tugushimiye cyane bakunzi ba Mabayi Media TV turabakengurukiye cyane ko kungena namuguma mudukurikirana ariko kandi mwibuka ko televiziyo yacu korera kuri YouTube uja kuri YouTube ukandika Mabayi Media TV umaze kwandika Mabayi Media TV kuvuga ubandika ajya mu ironderero muri recherche umaze kuvyandika uce ucubona handitse s'abonner uce ukoza ko rutoki n'urutoki gusa ukoza ko rimwe uheje gukoza ko rimwe baca kuzana gakengeri ako gakengeri nakuconye ugakore ko rimwe umaze gukora ko rimwe ucubona nimba telefone yawe iri mu Congereza bandika all ucukubita kuri all nimba telefone yawe naho iri mu rurimi rw'Igifaransa ucura bahanditse tute reka dushimire cyane kukungene uduteramishije murakoze man ni Imana byose je mu imisi nawe ingabirano yo gusenga nsengera muhira nkaja no gusenga hari iwacu aho nsanze senga muri ekleziya nkaca nsanga ubwo burya gusenga biraguha gutekana umutuzo no hano rugwaruka rusenge gifumu sengera muhira kuko ni wasenga uragira ubwoba bwushitse hanze bwo gukora ucuvuga ati none ko nasenze nsubire muri ya mafuti ukigikorwa ati je muhira nzoza nsenga umaze kubigira gatatu gusa ususigara ugeze hanze ati none ko maze imisi nsenga maze gusenga gatatu none nice bya bintu none ati nsubire kumeni inzu nsubire kuraba wa mukobwa ntaca marira umwe dufitanye ivyiyumviro bibi cyanye ni najayo ati kanje ndamubwira ibi byingira kamaro nirumva nico no hano rugwaruka urakoze cyane turabashimiye kandi namwe mu kudukurikirana mu bandanye mukurikirana Mabayi Media TV tuzoba dusubira ciao yes.